intwazangabo mu gipolisi hatashimye kwivuga izina kumvo z'umutekano wiwe hamenyesha ko kuba Bunyoni yatswe abahora bamucungera ubuzima hamwe n'imiduga yari yahawe na leta nuko hari amakuru avuga ko hashobora gutabwa muri yompi umwanya n'umwanya kubera amakosa akomeye yagirizwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Abandi mu banyamugambwe bo muri CNDD-FDD ari nawo Alain Guillaume Bunyoni aturukamo bemeza ko ivyabaye uno munsi ku rugo rwa Alain Guillaume Bunyoni ari mu ntumbero yo kumusuzugura imbere y'ishengero ryahora rimwubaha cane ndetse rinamutinya cane. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Ayo makuru harabana hano wahora ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni turaza kuyababwira mu buryo bagidonido ibiriko biravugwa ndetse n'amasoko yacu atandukanye ivyo ahejeje kutumenyesha. Nizere ko amaze gufyonda kuri subscribe kugira ashikirwe n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi gihe cyose duhejeje gutunganya inkuru igushikire mu bambere. Kano makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru yihuta. Umurundi Joseph Ntakarutimana ahejeje gutorwa ngo harongore yara inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ntakunda kuboneka cane ariko hamaze hafi y'imyaka 30 hafise ikibanza gikomeye muri politike y'u Burundi. Avuga make ariko yama hafi y'abatwara. Azwi nk'umuntu wa Perezida Nkurunziza bari basangiye amabanga menshi. Itorwa ryiwe uno munsi rirasa n'impera y'urugendo rurerure rwa politike. Buramatari wa Ngozi umushingamateka wa Frodebu Joseph Ntakarutimana avuka mu ntara ya Ngozi. Mu 1993 Joseph Ntakarutimana yatowe kuba umushingamateka w'umugambwe Frodebu. Inyuma y'amatora Ntakarutimana yagenwe na Perezida Ndadaye kurongora iyo ntara. Amabanga atamworoheye naho ari umututsi hari abamwagirije ko yakokeje ubwicanyi bwahitanye abatutsi muri iyo ntara inyuma y'igandagurwa rya Perezida Ndadaye. Ariko nta matohoza avyemeza yabayeho nkuko vyagenze ku vyaha vyinshi vyo mu mpande zose muri iyo myaka. Nyuma Joseph Ntakarutimana yarakomerekejwe mu mutwe mu gihe yaragiye guhumuriza abari bataye ingo zabo bamwagiriza ko agiye kubatamba ku mivyimba y'ababo. Ni nyuma yarahatswe kugandagurwa hakiri muri ayo mabanga. Avuye mu burongozi bw'intara ya Ngozi, Joseph Ntakarutimana yarabaye imyaka myinshi mu nama nshingamateka gushika CNDD-FDD yinjiye mu nzego. Umufrodebu ku murango umuCNDD-FDD wa Nkurunziza manyijoro. Naho yariho umushingamateka ku izina rya Frodebu kuva mu mwaka w'2020 Joseph Ntakarutimana yaremanga ko ari mu muhari CNDD-FDD wari ku rugamba. Ni kuvuga ko yari atambikije hagati ya Frodebu na CNDD-FDD. Ni nawe yarajejwe gutoza intererano z'umuhari agashobora gushikira abakomeye mu gihugu. Igihe Petero Nkurunziza hagenewe korongora umuhari CNDD-FDD, inyandiko nyinshi zivuga ko Joseph Ntakarutimana yakorana na Petero Nkurunziza akaba ari bo bonyene bamenya vy'ukuri amafaranga yatojwe yo gushigikira urugamba kubera atacemeza ayatanzwe cigera gitangwa. CNDD-FDD imaze kuza mu nzego z'imfata kibanza. Joseph Ntakarutimana yagenwe kuba umuyobozi mwishikira wa Petero Nkurunziza mu bushikiranganje bwa leta bujejwe intwaro imbere n'ubugenduzi bwa leta. Co kiringo Joseph Ntakarutimana yaravuzwe cane mu vyo kunyonora amatungo ya leta cane mw'isoko ry'ibiharage bigenewe abapolisi aho havugwa ko hanyurujwe imiliyoni 465. Aho umushikiranganje w'intwaro yo hagati Simon Nyandwi asandabiye muri Ruhuhuma 2005 urupfu rwavuzwe ko vyinshi ariko rutigeze rutohozwa. Joseph Ntakarutimana niwe yatanzwe na Petero Nkurunziza ngo asubirire umuhisi. Perezida Domitien Ndayizeye yariho ico gihe yaranse higenwa rya Joseph
Joseph Ntakarutimana umukuru w'igihugu yamwagiriza ko atakazi ashoboye incompetence kandi ko ari indyarya nyuma y'iminsi y'inyinyurana hagati ya Perezida Ndayizeye n'umushikiranganji Nkurunziza. CNDD-FDD yahavuye ihesha iremera igenwa rya Jean Marie Ngendahayo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Joseph acaguma ari umuyobozi mwishikira wa Petero Nkurunziza. Umushikiranganji wo kugwanya ibiturire yagirizwa kurya ibiturire. Aho CNDD-FDD ishikiye ku butegetsi, Joseph Ntakarutimana yagenwe kuba umushikiranganji w'intwaro ibereye n'ubugenduzi bwa leta. Aho ntivyamworoheye mu gihe Oricom itasiba kwibutsa ko umurwi w'ibiturire adashobora kuzezwa kurwanya ibiturire nyene. Umwanya yamaze muri ubwo bushikiranganji, Joseph Ntakarutimana yawukoresheje mu kugerageza kwihora Perezida Ndayizeye. Yamwagiriza ko yihaye inzu ya leta bidaciye mu mategeko. Iyo nzu ikaba ari JT Kayanza. Yawukoresheje kandi mu kwegeranya amadosiye akomeye y'ubunyonyezi bwagira abahoze batwara imbere ya CNDD-FDD kugira bazoyakoreshe mu kunumya abo hava bagora Nkurunziza. Perezida Nkurunziza yahavuye arungika Joseph Ntakarutimana kumuserukira i Washington muri Amerika kugira amuhungishe induru za Oricom. Ayo mabanga yoba nayo atagenze neza, arahava agarukanwa mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'umuhanuzi mukuru wa Perezida. Aho niho ya madosiye ya kera yaza arakoreshwa, maze Perezida Nkurunziza atangura kuvuga cane dosiye Ruberski yavugwamwo Perezida Ndayizeye kugira anumye abafrodebu na dosiye y'indege za gisirikare zitigeze ziguruka yavugwamwo Perezida Buyoya kugira banumye aba uprona. Imyaka 10 nk'icegera c'uburongoye CNDD-FDD ijisho rya Nkurunziza. Kuva muri 2012 Joseph Ntakarutimana yahawe amabanga akomeye mu mugambwe CNDD-FDD kugira acungire Petero Nkurunziza ibiberayo. Yari cegera ca Pascal Nyabenda, mu nyuma abicegera ca Evariste Ndayishimiye, ubu naho aracari icegera ca Reveriyano Ndikuriyo. Maze imyaka 10 mu mabanga y'icegera c'uburongoye umugambwe bidakunze gushikira benshi mu burongozi bwa CNDD-FDD. Igenwa ryiwe nk'umushingamateka muri EYARA ryafashwe nk'inzira yo kwigiza kure buke buke abayoboke ba Nkurunziza, maze Perezida Ndayishimiye nawe atangure kuzana buke buke abiwe. Amatwi adusumira kugeza ubu, Edouard Nduwimana niwe yitezwe ko ashobora gusubirira Joseph Ntakarutimana mu mugambwe, naho ivya CNDD-FDD atawuvyemera bitaraba. Joseph Ntakarutimana yabonye vyinshi, azi amabanga menshi cane mu vyaranze ubutegetsi bwa Frodebu na CNDD-FDD. Kumbure bizomufasha mu mabanga mashasha agiyemwo. Muri EYARA asubiriye umunyarwanda Martin Ngoga. Uburundi na Sudani y'ubumanuko nivyo vyari biramukiwe koronka urongora urwo rwego. Joseph Ntakarutimana nitumwiteze ko kuvugira impahazwa n'abacunaguzwa n'intwaro, ariko nk'umurundi aserukira igihugu ciwe tumwifurije kurangura neza ayo mabanga. Bikunze azodutangaze amenye kuvugira abanyagihugu bose bo mu karere ajejwe. EYARA ayigira ijwi ry'abanyagihugu bose mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Tugaruke kwa Generali Alain Guillaume Bunyoni. Mu gatondo ko kwa kabiri havyutse hibonekeza abakozi bo mwiperereza n'abapolisi batari bake hamwe n'abasirikare bakeyi ku rugo rw'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni rusanzwe ruri muri quartier ya Gasekebuye zone Musaga
mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru hava muri bamwe bari mu nzego z'umutekano amenyesha ko abapolisi n'abasirikare bahora bacungira umutekano wa Bunyoni bahavuye bategekwa gusubira ku birindiro vyabo bahoramwo kera, ndetse na zimwe mu modokari z'akazi yahorana akaba yazatswe. Ayandi makuru ariko akemeza ko yoba yasigaranye abapolisi bakeyi cane bamucungera umutekano. Amakuru ava muri bamwe mu babanyi ba Alain Guillaume Bunyoni yemeza ko utuzu twahora tubamwo abo bajejwe umutekano co kimwe n'amabariyeri yose yahora akingira urugo rwiwe yose yasambuwe. Umwe mu ntwazangabo mu gipolisi atashimye kwivuga izina ku mvo z'umutekano wiwe amenyesha ko kuba Bunyoni yatswe abahora bamucungera ubuzima hamwe n'imiduga yari yahawe na leta, nuko hari amakuru avuga ko ashobora gutabwa muri yompi umwanya n'umwanya kubera amakosa akomeye yagirizwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Abandi mu banyamugambwe bo muri CNDD FDD hari nawo Bunyoni aturukamwo bemeza ko ivyabaye kuwa kabiri ku rugo rwa Alain Guillaume Bunyoni ari mu ntumbero yo kumusuzugura imbere y'ishengero ryahora rimwubaha ndetse rinamutinya cane. Generali Alain Guillaume Bunyoni yakuwe mu kwezi kwa Nyakanga mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere bikozwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Naho bitavuzwe ku mugaragaro ico Bunyoni ahowe, Perezida Ndayishimiye yaramaze ico gihe batumvikana nawe, ndetse anamwagiriza ko yarafise umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi.